Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bene data bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine. Umunezero ukomeye kuri jewe kongera kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, iryo yaduteguriye kugira ngo rihezagire kandi rigaburire imitima yacu. Kaze cane mu kiganiro Saveur Divine, muri kumwe na Kaneza Benigne. Nk'uko abamaze imisi bariko barakurikirana ikiganiro Saveur Divine, abamaze imisi bavyumva, turiko twibukanya kandi twiga ku ijambo rivuga ngo ubushobozi buri mu izina rya Yesu Kristo. Twishimikiza amajambo ari mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igihimba ca 4 ku murongo w'12. Ariko mu nkundire ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku murongo w'12. Haravuga ngo bakivugana n'abantu, abaherezi bazanana aho bari n'umukuru w'abashibamyi b'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cane nuko bigisha abantu bababarira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Babashorera kw'amaboko babashira mw'ibohero gushitsa mu gitondo, kuko bwari bugorovye. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo barizera, igitigiri c'abagabo gishika nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abashingantahe babo bo n'abakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bakoranira i Yerusalemu, na Anasi umuherezi mukuru, na Kayafa na Yohana na Alexandero n'ab'umuryango bose w'abaherezi bakuru. Babashize hagati barababaza bati, n'ubushobozi ki canke n'izina ki vyabateye gukora ivyo? Nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati, yemwe bashingantahe b'abantu n'abakuru, uyu munsi ko muducunaguza ivyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabamvye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye, kandi ryahindutse irigumya ifuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina musi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Amen. N'aya majambo twishimikiza ko kandi duhagarara ko turiko turibukanya kuri iri jambo rivuga ubushobozi buri mu izina rya Yesu Kristo. Aya majambo n'igihe Petero na Yohana bari bahejeje gukiza umuntu yari yavutse amugaye. Bibiliya ivuga ko yari yavutse ari kirema, amaguru yiwe ntiyakora kugira ngo agende, byasabwa ko abantu bamuterura bakamujana bakamushikana aho yategerezwa kuja. Petero na Yohana bamuca iruhande aho yarari arindiriye ko abaja barahaca bose,
abasaba kugira ngo bagire ico bamufashije abone uko abaho. Abonye Petero na Yohana abasaba nk'uko yasaba abandi bose bariko bararengana. Petero na Yohana baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufise, ariko turakubwiye ngo mu izina rya Yesu haguruka. Kubw'izina rya Yesu Kristo uwo yaramugaye yarayavutse ari kimuga, kubw'izina rya Yesu Kristo arahaguruka arahagarara aba ukomeye nk'abandi bose. Abantu babonye ico gitangaza bakurikira Petero na Yohana, kandi Petero na Yohana nabo bababwiriza ubutumwa bwiza, barahindukira bakurikira iryo zina rya Yesu Kristo. Muri iki gihimba twasomye ca kane niho abaherezi n'abakuru b'abashingantahe bafata Petero na Yohana kuko batemera na gatoya ko iryo zina rya Yesu ryovugwa kugira ngo abantu barihindukirire. Noneho bafata Petero na Yohana babashira mu ibohero, bashaka kubazivya kugira ngo ntibabandanye bavuga iryo zina, kugira ngo abantu ntibakomeze kuryizera. Ku murongo w'indwi twasomye barabajije ngo babashize hagati barababaza bati ni ubushobozi ki canke n'izina ki vyabateye gukora ivyo? Nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati yemwe bashingantahe b'abantu n'abakuru, uyu munsi ko muducunaguza ivyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabamvye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Imana ishimwe cane. Petero na Yohana bishura buzuye mpwemu yera. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Petero yuzuye mpwemu yera arishura ngo ni mu izina rya Yesu Kristo mwabonye uriya yari yavutse ari kimuga, adashobora gutambuka, adashobora kugenda, ni mu izina rya Yesu Kristo vyakunze kugira ngo ahaguruke abukomeye nk'uko muriko murabibona uko. Bene data, n'aya majambo turiko turibukanya, izina rya Yesu Kristo rifise ubushobozi bwose, niryo zina ryaduhuje n'Imana. Ugiye gusoma mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 14 ku murongo wa 6 haravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe uja kwa data ntamujanye. Ni muri Yesu Kristo honyene dushobora gushika ku Mana. Iryo zina rya Yesu Kristo rifise ububasha n'ubushobozi bwo kudukiza ivyaha, rifise ububasha n'ubushobozi bwo kuduhuza n'Imana, bifise ububasha n'ubushobozi bwo kudukiza n'ingwara, bifise ububasha n'ubushobozi bwo gutsinda Satani n'abadayimoni n'imigabo yiwe yose ku buzima bwacu. Izina rya Yesu ni izina rikomeye. Ni mu izina ryiwe harimwo amahoro yuzuye. Igihe cose duhamagaye izina rya Yesu, igihe cose umuntu aba asugerejwe, ari mu bigaragara canke no bitagaragara, iyo uhamagaye izina rya Yesu Kristo, bene data, muri vyabona vyo kubishingira intahe abamaze kurihamagara, muzi neza ko izina rya Yesu ari izina ritanga amahoro, ari izina rituma umutima w'umuntu wuzura amahoro ugatuza, niyo ico umuntu yoba yasavye Imana ariko aringinga arondera ku Mana. Iyo uhamagaye iryo zina rya Yesu Kristo, n'igihe woba utarishurwa, n'igihe woba ukirindiriye ko Imana igira ico ikoze kuco wayisavye, iryo zina rya Yesu rishoboye kukuzuza amahoro mu mutima wawe. Nta handi hantu na hamwe, nta rindi zina na rimwe, nta kindi kintu na kimwe co mw'isi gishobora gutuma umuntu ahura n'Imana, gishobora gutuma umuntu akizwa ivyaha vyiwe. Bene data, si amafaranga menshi umuntu yotunga, si ibintu bihinda umuntu aba afise bituma umutima wiwe uharirwa ivyaha vyiwe, ariko ni mw'izina rya Yesu Kristo honyene twahawe guharirwa ivyaha. Ni mw'izina rya Yesu Kristo honyene twahawe
kuruhuka imitwaro yose ibiremereye umutima w'umuntu. Bene data, iryo zina rya Yesu nk'uko Petero yabivuze, nanje ndabibabwira nemejwe n'Imana na mpwemu yera yuko nta rindi zina rihari munsi y'ijuru ryotuma umuntu ababarirwa ivyaha vyiwe, ryotuma umuntu agira amahoro yo mu mutima. Iryo zina rya Yesu rifise ububasha bwo kudukiza ivyaha, rifise ububasha bwo kuduha amahoro, rifise ububasha bwo kudukiza ivyaha, kandi rifise n'ububasha bwo kudukiza n'ingwara. Nimba ufise ingwara mu mubiri wawe yitwa ko yananiranye, twabibonye igihe Petero na Yohana bashika kuri kino kirema cavutse kimugaye, izina rya Yesu ryashoboye kumukiza ubumuga yari amaranye igihe, imyaka yari amaze ntayo tuzi, ariko ivyo ari vyo vyose uko yari ingana yarababajwe n'ubwo bumuga n'iyo ngwara yagendana ubuzima bwiwe bwose, ariko Yesu bamuhamagaye ibitangaza vyarakoretse, arahaguruka aragenda abukomeye. Mwene data, ikikugoye, ikikunaniye, hamagara iryo zina rya Yesu Kristo, rifise ubushobozi ku kintu cose. Iryo zina rya Yesu rifise ubushobozi bwo kugutabara, rifise ubushobozi bwo kugukiza, rifise ubushobozi bwo kuguhindurira. Imana ibahezagire kandi bakomeze, dukomeze twizere kandi duhamagara izina rya Yesu mu gihe cose no muri vyose. Imana ibahezagire, amen.